Levons-nous et prions. turahaguruka dusenge. Seigneur notre Dieu, Mwami Mana yacu, chaque parole que nous, buri jambo ryose dusoma, chaque cantique, buri ndirimbo iyo turirimba, chaque pensée buri cyumviro qui est exprimée kivugwa nous secoue, biratunyiganyiza, biradukorako, nous saisit au biradukorako fond de notre âme. imbere mu bw'imitima yacu. Umwami, Nous sommes arrivés à la fin, twashitse ku iherezo ry'ibihe, dans un temps mu gihe où tu veux encore, aho ushaka kwihishura irindi rimwe, comme Samson, kandi nk'uko Samusoni yashobora gusenga mu gihe ciwe encore une fois, ngo Seigneur, irindi rimwe se Mwami, irindi rimwe. que ta force Inkomezi zawe, inkomezi zo kuzuka zishobore kugaruka mu ishengero ryawe, la force du sang, inkomezi z'amaraso, inkomezi z'ijambo n'inkomezi za mwemu. Seigneur, Mwami, que personne ne soit trouvé ntihagire n'umwe à la fin asangwa du pèlerinage. yarahenzwe ku iherezo ry'urugendo rwacu. Uduhe ubuntu bwawe kugira ngo tube imbere yawe, kandi imbere yawe duhindugwe, Et renouvelé. tugigwe basha. Mon Dieu, Mana yanje, combien tu nous as parlé ese ukuntu pendant watuvugishije iyi myaka yose irenganye ta parole. biciye ku ijambo ryawe ryahishuwe. Si nous regardons en nous, Cyo twiravye, nous n'avons rien pour nous glorifier. nta kintu na kimwe cyo kwishimira Mais kiretse intege nke zacu. Ariko Mwami, regardons à toi, igihe turaba wewe nous sommes consolés. turahumurizwa, Et kuko commencement, uri intango kandi uri guheraherezwa ku kwizera kwacu. Mana yizigirwa, nous aujourd'hui utwakire uyu munsi. Ndagushimira kuba hano kwawe, dans cette pièce. uri muri kino cumba, Et au milieu de nous. uri hagati muri twebwe. Fidèle Seigneur, Mwami wizigirwa, je te prie ndagusabye que ton esprit nkemu wawe puisse susciter dans ashobore kubyura mu mitima yacu ta parole kubw'ijambo ryawe, la foi dont nous avons besoin. ukwizera uko dukeneye kugira ngo ushobore kwishura. Mwami, Tous ceux qui étaient fatigués et chargés, abaremerewe bose, abananiwe bose, abaremerewe wabahamagara kuri wewe kandi wabaha uburuhukiro mu bugingo bwabo. Dieu fidèle, Mana en tant yizigirwa, que des hommes dans le besoin, twebwe nk'abantu en tant que des hommes, dufite ibyo dukenye, nk'abantu b'abanyantege nke tuje kuri wewe, nous te remercions kandi turagushimira que tu es yuko wacitse notre aide. ubufasha bwacu kubw'ubuntu. Fidèle Dieu, Mana yizigirwa, bénis-nous encore. uduhezagire kandi mu bikurikira kw'ino saha. Mwami, Et si nous fermons kandi les yeux, nimba ubuduhumirije amaso, nous ouvrons grand ariko twuguriye cyane umutima afin que tu puisses venir. kugira ngo ushobore kuza ku byo wemerewe. Garde-nous dans ta grâce. Utuzigamire mu buntu bwawe, uhezagire kandi utange ijambo ryawe kubw'ubuntu, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Nous nous asseyons. Turicara. J'ai juste quelques paroles que je veux lire. Ni amajambo gusa ngiye gusoma. Ijambo rya mbere Tiré d'Actes des Apôtres. dukura mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16. J'aimerais lire Nashaka gusoma cette phrase. iri jambo gusa. Tout le monde connaît l'histoire Bose de la marchande. bose barazi umudandaza umucuruzikazi yagurisha impuzu z'igiciro kinini. Hanyuma hano haravugwa mu gace ka nyuma k'umurongo wa 14, Actes des Apôtres chapitre 16. Ibyakozwe n'Intumwa 16 agace ka 2 k'umurongo wa 14, haravugwa ngo Umwami Yesu amwugurura umutima.
Ce n'est pas une longue parole que nous avons lue. iryo si ijambo rirerire dusomye ariko D'une grande importance. rirafise ico rimaze gikomeye. Parmi les auditeurs. yari mu bariko barumva, Et Dieu, hanyuma Imana ou le Seigneur, Umwami lui ouvrit le cœur. amwugurura umutima. C'est simplement nécessaire Birakwiye gusa que nous, yuko que auditeurs, twebwe nk'abumva nous n'ayons pas seulement des oreilles. ntitugire amatwi gusa. Nos oreilles sont, Dieu merci, nos oreilles sont amatwi automatiquement ouvertes yacu tout ce qui est dit. yugurukira ibivugwa byose. Rimwe na rimwe twokwifuza yuko twogira icuma Qui est intégré, gishigwa muri twebwe, hanyuma kigatuma ugutwi kwacu ko kuguruka gusa igihe ibintu bivuzwe ibyo umutima wacu ushobora kwihanganira, hanyuma bikatuzanira umugisha. Ariko igikoresho nk'icyo ntitwagihawe. le bien et le mal de bouche. Twumviriza ibyiza n'ibibi, ububamfu n'iburyo, kandi imitima yacu itegerezwa rero Et nous sommes alors kubiyungurura. toujours placés Rero minsi yose tugashigwa hagati na hagati yo guhangana, hakaba minsi yose ari intambara yo mu buryo bw'impwemu. Umuntu yiyumviriye yuko byose yamaze kubinesha yabirenganye, alors il y a quelque chose qui vient à ton aho rero hari ikintu gishobora kuza iburyo bw'ibubamfu bwawe mu matwi. Iyo ibyo byose byagumye mu mutwe cyangwa bikaguma mu matwi, ariko ibyo biragenda bigashika ku mutima. Iraba rero tugasanga twisanze mu yindi ntambara nshasha, tugasanga mu byago bindi, tugasanga mu byago. Ariko nous est accordé ibyo nibyo twahawe que nous puissions kugira ngo les épreuves. dushobore guhangana guhangana n'ibyo bigeragezo. Hakashandikwa ngo harahiriwe umuntu arenga ibyo bigeragezo. Imana Pas permettre ntishobora kureka au-delà de ce que ibirengeye ibyo tutoshobora kwihanganira, nk'uko bavuga muri Korinto wa mbere 10:13 rimwe canke ku yundi akibwira muri we ngo sinkibishoboye ko muri uwundi yoba yaravuze ngo inyuma yoko ntakibishoboye yaduze ku munwa, hanyuma akavuga ngo sinkibishaka. Et ensuite hanyuma il s'est hanyuma auprès du Seigneur. agasaba ikigongwe Umwami. Hariho abantu benshi baba mu kwiheba. Nous avons déjà traversé bien des choses. Twaciye mu bintu byinshi, ariko Yobo arandika akavuga ngo Imana ntipima ibyiyumviro by'umuntu ari mu kwiheba. Mu Yobo 6:23 Que d'une pensée. Imana irabimenya ngo icyo ni icyumviro. Imana yo imwugurura umutima. Hano mu Byakozwe no mu 16:14, kandi ni icifuzo canje, niryo sengesho ryanje, kugira ngo imitima yacu yuguruke igihe ariko haratangazwa ijambo Umwami ashobora kutubwira mu buryo butumbereye, ku buryo bw'uko twohakwa kugwa tuvuye kuri be yacu, kuko ijambo ryayo ryadukozeko, kandi tukaba twumvise yuko turi muri abo babwigwa. Nous nous contentons pas seulement ntiduhazwe gusa que d'autres écoutent. no kuba abandi bumviriza, ariko turabwigwa natwe. Ici, j'aimerais ajouter une parole. Hano nashaka kongera ijambo. Mwene Data Ewald yabisomye mu gice cy'Abanyefeso, kandi ibyete cyose cy'Abanyefeso biri mu byete by'igiciro kandi bihambaye cyane mu bijyanye n'inyigisho, Que ce soit en ce qui concerne haba ku biraba ugutoranywa cyangwa umugisha w'Imana twamaze kuronka. les épîtres aux Éphésiens, Mu byete il y a beaucoup de choses. by'Abanyefeso hari ibintu byinshi byimbitse ibyavuzwe. Il est dit que Dieu nous a aidés, Haravuga ko Imana yadutoranije, ko yatugiriye ubuntu, que nous avons kandi yuko twazutse en Christ muri Kristo, et transformés. kandi tugatwagwa mu isi, tugatwagwa hano ho mu ijuru. Turagusomye mu Banyefeso Le verset 6. igice cya 2:6.
mbere ni kuri ico gisomwa C'est d'ailleurs aussi le texte. mbere ni kuri ico gisomwa ni igisomwa c'ubutumwa mu Mwene Data Ewald havugwa ngo Imana umutunzi w'ikigongwe, ariko Imana y'umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rukomeye rwo yadukunze. Amen. Abanyefeso 2:4 ntiyavuze gusa urukundo, ahubwo yari rufise kandi irarufise gushika n'uyu munsi, kuko yarakunze abayo kandi irabakunda gushika kwerezo. Ariko twebwe turavuga uyu munsi ngo ndagukunda, ejo urukundo rugahinduka urwango, byose bigacurikanga, nta muntu n'umwe aba akimenya iyo aja. Ariko hamwe n'Imana ni ibintu bitandukanye. Yaradukunze kandi yagaragaje urukundo rwayo igorogota, kandi ico nico umurongo wa 5 w'Abanyefeso 2 havuga. Abanyefeso 2:5. Alors que nous étions morts à cause de nos transgressions, nous avons été rendus vivants. Hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, twagiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwabakijije. Hano dufise ibintu bifatika by'ukuri by'Imana bitegerezwa gushigwa imbere y'amaso yacu, hanyuma bikandikwa imbere mu mutima. Biciye kuri Kristo, Imana yatwiyujuje ko ubwayo ubwansi bwarakuweho, kandi ntiyatugiriye ubuntu gusa ngo itubabarire ibigabitanyo byacu, ariko mu uwo mwanya nyene hamwe na Kristo yatugize bazima. Ibyo ntibizoba, ahubwo ibyo byaramaze kuba. Igikorwa cyose cyo gucungura mu bisanzwe ni igikorwa c'Imana, kandi Imana nta kintu kimwe ikora igicagatira hagati, ariko misi yose ikora ikintu cuzuye. Nk'Imana Umwami, igihe umunsi w'indwi yitegereza ibikorwa byose hamwe n'ibintu byose yaremye, turabisoma neza ngo yabonye yuko byose byari byiza. Nibyo ni byiza. Itanguriro 1:31. Ndasoma uwo murongo irindi rimwe. Abanyefeso 2:4 ngo ariko kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, ngo yadukunze hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwabakijije. Umurongo wa 6, yatuzuranye nawe muri Kristo Yesu, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru. Ibyo ku Mana byaramaze kuba, kandi ishengero ry'Umwami ryaratoranijwe, twari mu Mana kandi tuzogumana nayo kubera yuko yadutoranije kandi yatugeneye ibyo. Paulo yabivuze mu buryo bwumvikana mu Bigalatiya igice ca mbere, neza ku murongo wa 15. Abigalatiya ba mbere umurongo wa 15. Ariko aho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama, ikampamagara ku bw'ubuntu bwayo guhishurira umutima wanje umwana wayo, mu Gifaransa bigaragariza umwana wayo muri jewe, yashize ku ruhande guhera akiri mu nda ya nyina. Munyemerere uyu munsi ndababwira yuko hari abagabo bavuka mu inosi kandi batoranirijwe kuvukira mu yosi y'ijuru. Hariho abantu bavuka mu inosi ya hano ku isi, ariko batagenewe iyo juru, aho no mu ijuru. Kubw'ivyo hari imirongo y'Isezerano rya kera sishaka kubasomera ivyo mu Isezerano rishasha, ariko kugira ngo ndabereke ivyo mwe mu Imana yavuga mu Isezerano rya kera biciye ku bahanuzi n'abantu b'Imana, turasoma muri Zaburi 58 umurongo wa 4.
zaburi 58 umurongo wa 4. Pervertis sont les impies déjà dès la naissance, déjà dès le sein maternel. Les menteurs, umurongo wa 3, abanyakibi batandukanywa n'Imana uhereye kuva mu nda z'abanyina. Iyo bavutse baca bizimagiza bakabesha. Ubumara bwabo bumeze nk'ubw'inzoka. Ils sont semblables à la vipère, bameze nk'impamba itumva yiziba amatwi, itumva ijwi ry'abagunzi naho bayigundisha ubupfumu. Avons-nous tous écouté? Mbega twese twumvise turasoma neza ngo sont les impies déjà ngo dès la naissance. abanyakibi mu gifaransa ngo baba bagoramye guhera bakivuka. Ivyo ni ndeyo bihindura nta muntu n'umwe. Ngo abanyakibi mu gifaransa ngo baba bagoramye uhereye bakiva mu nda z'abanyina, ariko abagiriwe ubuntu imbere y'Imana barashaka kuvuga nka Pawulo abigaratiya ba mbere 15 ngo igihe byahimbara bihimbari Imana yandobanuye nkiri mu nda ya nyina ya mama. Alors nous voyons la grande différence. Aho rero turabona itandukaniro rikomeye. Bakundwa, nk'uko atagukeka yuko amajwi ya bamwe inzira za bamwe guhera bakivuka zija mu mahonero, uko niko inzira zabo bategereza gukizwa guhera bakivuka zijana ku nzira y'ubugingo, kuko baba baturanirijwe kwakira ubwo buntu bw'Imana, kandi baba babiruko guhera ku ntango. Ariko babimenya gusa mu gihe kanaka. Twarabyumvise mu buryo butangaje muri Mwene Data yaravuga ngo murashobora kwiyumvira yuko ngo mwakijijwe mu makoraniro y'ikanguro hano canke ahandi. Yaravuga ngo uko siko bimeze, ngo mwakijijwe igihe umukiza wanyu yamena amaraso ku musaraba i Karuvari kandi akariha ikiguzi. Ngo ariko mu nyuma haje gushika igihe aho mwumvise ijambo, hanyuma mwemera agakiza kanyu, agakiza k'ubugingo bwanyu. Ico ni ikintu c'ubwiza. Abantu bagenewe agakiza bumviriza ijambo, kandi uko niko bakizwa. Ariko nk'uko byanditswe nk'uko muri zaburi 58 umurongo wa 3 ngo abanyakibi ngo baba bononekaye batandukanywa kuva bakiva mu nda ya nyina, ababeshi abanyabinyuma barazimira. Muri abo bantu hano bavugwa nk'uko ku murongo wa 4 ngo ubumara bwabo bumeze nk'ubw'inzoka, bameze nk'impamba itumva yiziba amatwi. Abantu batagiriwe kubona ubwiza bw'Umwami, ubwiza bw'Imana, abo bantu berekana ibigize Kayini, imwe mu mico yari ifise Kayini. Nabyo byari ibintu byavuye ku nzoka. Ntibikwiye ko tubigira ikigerezwa gikomeye, nuko gusa bimeze. Kandi ibyo bintu bibiri ntibishobora kuvangika. Iyo miryango ibiri iriho kandi igumaho gushika kwiherezo. Izo mbyaro zibiri turabibona hamwe na Abeli na Kayini, turabibona hamwe na Yesu na Yuda, kandi nabo turabibona kwiherezo Kristo hamwe na Antikristo. Ishengero ry'ukuri rivugwa nk'umugeni w'umwagazi hamwe n'iryaguye, rikavugwa mu Byahishuwe Yohana igice cya 17. Uko ari bibiri bigenda bibangabangana gushika kwiherezo. Nitwibeshe, ibyo bintu
à chercher dans les églises d'État. si ibyo kurondera mu mashingiro y'amareta gusa, ariko ahantu hose hari ibyo bintu bibiri, Et l'autre. hari kimwe hari n'ikindi. Heureux l'homme hahiriwe umuntu yagiriwe ubuntu imbere y'Imana, et qui ne porte pas de venin de serpent sous sa langue. adatwaye ubumara munsi y'ururimi rwiwe. Déjà dit ici. kandi nta kinkara bivuze hano, Il n'y a pas de membre de notre corps nta rugingo rw'umubiri wacu, il n'y a pas de membre de notre corps nta rugingo rw'umubiri wacu qui ne ressemble à un serpent comme la langue. rwoba rushaka gusa nk'inzoka nk'uko ururimi rwacu rumeze. ibyo Vous aimez bien vous regarder dans le miroir. bigira neza abantu bose. murakunda kwiraba mu biyo, murabe ururimi rwanyu, muzogira ubwoba, De ce que vous allez voir. muzogira ubwoba bw'ibyo muzobona. Et ce qui est dans votre propre bouche. murabe ikintu kiri mu kanwa kanyu, murabe L'intérieur de votre bouche. murabe imbere mu kanwa kanyu, muzobona ko Yakobo yavuze ibintu by'ukuri. N'est qu'un petit. ururimi ni akagingo gato, ariko Elle peut être allumée par le feu de l'enfer. bishobora kwatswa n'umuriro w'ukuzimu. ku munsi wa Pentekote umuriro w'Imana waramanutse, kandi indimi z'abo babaye abizera zaratunganijwe, kandi abera burijwe mpwemu yera. Amen. ntibari bafise mu maso habiri, ntibari bafise indimi zibiri zitandukanye, bari bafise mu maso hamwe isura imwe, bagira n'ururimi rumwe. ubwiza bw'Imana bwakaka ku maso habo, kandi hamwe n'ururimi rwabo n'iminwa yabo. ku minwa yabo havamwo haduga intahe ibikorwa bitangaje bikomeye by'Imana. ndabibabwira uyu munsi, nimba handitswe muri Bibiliya yacu yuko bose buzuye mpwemu yera, bakuzura mpwemu yera, kandi bagatangura kuvuga mu zindi ndimi nk'uko mwemo abahaye nk'uko mwemu abahaye kuvuga. Ivyakozwe n'Umwami 2:23, musome gusa ibyabandanije. cari igishinga ntahe bihambaye bikomeye by'Imana, kandi ibyo rero byatangaje abantu, kuko abo bantu bashinga intahe basa nk'uko nyine twabyumvise mu ijambo ryatanguje. ego bari igikorwa c'Imana, bari igikorwa c'Imana ubwacu. muri igikorwa c'Imana mwaremiwe muri Yesu Kristo kubwo ibikorwa byiza ibyo Imana yateguriye abikunda. Abanyefeso 2:10. rero si ibikorwa byawe, si ibikorwa byanje, ahubwo byateguwe n'Imana ku bwawe no ku bwanje, kugira ngo tubigenderemwo mu izina ry'Umwami. abantu barimwo mugwi w'Imana boshobora bogira ibiranga imico ya Yesu Kristo, bazogira ingeso ziwe, bazogira kamere kiwe, bazogira ubuzima bwiwe muri bo. abo Imana yagize icyo bibakorera, atari gusa ibigaragara inyuma, ariko n'imbere naho muri bo. kandi ibyo nabyo twakunze kubisubiramwo. byose bitangurira mu bugingo. turarushe iminsi aho ibintu byose biba bicurikanze, iminsi aho turarushe iyi minsi. mureke swenda bivuge irindi rimwe, turaniha ngo Imana imanuke kuri twebwe mu buntu bwayo, mu rukundo rwayo, mu mbabazi zayo za kimana. Amen. ireme muri twebwe ikintu mu buryo bwuzuye gishasha, abantu abishobora gukoresha, abantu ishaka gukoresha bategerezwa ubwa mbere kuba mu bintu nk'ibyo. hanyuma inyuma y'uko ijambo baryumvise mu buryo bukwiye, twategerezwa mbega
Nous ne devrions pas, avoir du mal ntitwategerezwa kugorwa no kwinjira imbere yiwe, imbere y'imitima iciye bugufi n'imwemu ziciye bugufi, duciye bugufi kandi tugacinga inahe dutekanye, tukavuga ati mwami, ndi umuntu w'umunyabyaha, umuntu adashobora kuvuga ibintu nk'ibyo, hari ubumenyi atararonka bw'uwo ari bwicarico mu by'ukuri mu bisanzwe. Ariko twese turaza ku Mana nk'uko turi. Ntimugerageze kwigira abeza cyane, mugomba kuza ku Mana mugize nk'uko, ntimuzigera muhishikira. Umuntu wese ashaka kwigira umuntu mwiza mu bisanzwe atari siko abari, ntashobora gushikira Imana. Umuntu wese aza ku Mana aze nk'uko ameze. Nimba dushaka kugira beza, aho rero ntituba dukeneye ubufasha bwayo, kandi iba ibona neza mu bujyajya bwacu, ikavuga ati ibyo birampagije, ntimushobora kuza mumeze uko imbere yanjye, muze nk'uko muri. Ariko rero aho dusohoka imbere yayo dutandukanye n'uburyo tuba twaje imbere yayo tumeze. Dusohoka twahindutse, turi abantu abo yagiriye akora ibihambaye. Mufate ibi bigurikira: Imana irafise abantu, kandi dushobora kubagiramwo umugabane. Abantu guhera isi itararemwa bari bagenewe kubona ubwiza bw'Imana, kandi nk'uko Pawulo yashobora kuvuga ngo igihe byahimbara Imana kushira ku ruhande mu nda ya nyina ya mama, bigarati y'abambere 15, ikamamara bw'ubuntu bwayo ikadutoranya, nubwo tuza kuba turi ngaho aho ikibanza cyacu kiri. Kandi Imana yashize ibyipfuzo bikomeye cyane imbere muri twebwe, kandi dutekanye, kandi tubyizigiye. Dushobora kuvuga nka Yobu ngo nzobona Imana, ngo ndazi ko umucunguzi wanje ari muzima. Igihe umubiri wanje uzoba umaze kubura, nzoyibona, izohaguruka bwa nyuma, nzohaguruka mu mukungugu, nk'uko Yobu avuga 19. Imbere y'ibyo bintu by'Imana by'ukuri byo gutoranywa no gucagurwa, byari bikwiye yuko tugahura no gukekeranya no kutizera kose, hanyuma tukahubona ukuburukiro mu Mana mu bintu byose biba, kandi mu bintu byose bishika, tukamenya yuko misi yose ati mwami warantoranije imbere yuko isi iremwa, kandi wangeneye imbere yuko mvukira hano mwese, wangeneye kuvuka ubwa kabiri no kwinjira mw'ijuru. Ndabigushimira kubw'ibyo, kandi mpimbaza izina ryawe. Aho rero umugwanizi arashobora gusiga ukuzimu ku ruhome, ibyo nta kuntu na kimwe byongira. Nta kintu na kimwe nkibona muri akantu gato gusa. Imana ni Imana yizigirwa, ntacyo dufise dukorana n'abantu hamwe n'amasezerano yabo, ashobora gukoreshwa uko cyangwa ukundi. Hariho abantu benshi bibesha, hamwe n'abandi batanga amasezerano, ariko Imana, hamwe n'Imana n'amasezerano, kandi hamwe n'ibyo ndashima amasezerano y'Imana ahoraho ibe bidashira, ntahinduka. Yesu yashize ko ikimenyetso ibyo yavuze mu ijambo ryayo. Aho rero turashobora kuvuga ngo ijuru n'isi byosha, imisozi n'uturambi byoshobora kuvaho bikagenda, ariko uwizera azobona yuko ijambo ryiwe rigumaho ibi bidashira.
tout l'enfer. aho rero ukuzimu kose kurashobora kwicurika kukicurikanga umugwanizi agarakara nk'uko abishaka Bien la raison de sa colère. kandi nyine niyo mpamvu arakara nyine ni kubera yuko turamucika turagenda burundu Ce n'était pas le cas. iyo batari ko bimeze Il nous dirigerait aho rero yodutwaye et ferait tout pour que agakora byose kugira ngo byose bimere neza yogenda araturirimbira ariko kubera yuko twamaze kumucika tukagenda burundu ibihe byose ku bw'ubuntu n'urukundo rw'Imana yacu arakubita kubera ko imbega abeli yategereza gupfa kubera ko imbega abantu bategereza kweca bakicwishwa amabuye bagapfa uko niko umwami wacu nawe arababara urupfu arapfa ku musaraba kubera ko imbega amaraso yiwe yatembye satani imana y'ino si yakoze umugabane wayo wiwe kandi nta nkeka ntiyabikoze nabi byose yarabivangavanze abyura urwanko ibyo turashobora kubimushirako ariko ntidushaka guhagarara ku byo yakoze ahubwo turashaka guhimbaza imana yacu tuyishimire yuko ubwoko bw'umwami bwakuwe mu bwo bwansi kandi bwashizwe mu kwiyuzuza hamwe n'Imana kandi hamwe n'ibyo bagashigwa mu kwiyuzuza bamwe hagati na mbere y'abandi wizera by'ukuri yokwihata kugira ngo yanke ariko igihe ashaka kubishyira mu ngiro ashitangura kumwenyura hanyuma ntabakibishobora kwanka afisa kandi kamere umuntu wese ameze nk'uko Imana yamuremye nshaka kuvuga ngo kimwe yaravutse yararemwe mu buryo bushasha cyangwa ntiyaremwe bushasha umuntu yaronse akamere gashasha ubwa mbere yabanje kurekera kamere ka kera mu rupfu kandi nta na rimwe mu isoko rimwe ko hazodudubirizayo ibisosa n'ibirura ibyo nasomye muri Zaburi 58 umurongo wa 4 gushaka wa 3 gushaka wa 5 sibahumuriza mwebwe ariko ibyo bitegerezwa rimwe burundu kuba ubushizi bw'amanga canke naho bibakomeze mu kumenya mudakekeranya yoko Imana irafise abantu yamenye bamwe baja mu mahonero abandi bakaja mu bwiza nimba handitse muri Zaburi 58 umurongo wa 3 ngo abanyakibi batandukanywa n'Imana guhera bakiva mu nda ibyo ego ibyo Paulo arabishira mu by'ukuri bifatika by'Imana akavuga ngo uwo byahimbariye Imana yandubanuye ikashira ku ruhande nk'iri mu nda ya mama mbega ikizi kintu cy'igitangaza ibyo uyu Mose mu buryo bushasha kandi mu buryo bwimbitse bishobora kuba ibyumvikana mu bugingo bwacu yuko turi abari mu rubyaro rw'Imana abantu bacaguwe imbere yuko isi iremwa bagashirwa ku ruhande guhera mu nda za nyina babo kugira ngo babe ubushamvu y'Imana hanyuma hacavugwa hano muri Zaburi 58 umurongo wa 3 aravuga ngo abanyakibi bazimira bakiva mu nda nyina hanyuma Yohana akavuga ngo nshaka kubabwira yuko atakinyuma na kimwe givise nkomoko yacu mukuri Yohana wa mbere 22 hashimigwe Imana yaduhaye amahigwe yaduhaye ijambo ry'ukuri kose mu buryo butangaje yishuye mwino misi ya nyuma nashaka kuvuga mu ncamake mu majambo mamwe impamvu n'intumbero yo guhishurwa kw'Imana muri aya majambo ubwa mbere ntibyashije kugira ngo tubivuge ko cyangwa ngo tubiharire ko cyangwa ngo tubisobanure Imana yagize ijambo ryayo rizima yarigize rizima kandi yararihishuye mu ntego mu ntumbero iri hejuru cyane kugira ngo tube muko kuri kandi muko kuri abariho twerezwa kuko atakwezwa
ne verra le Seigneur. nta n'umwe azobona umwami. Le message du temps de la fin ubutumwa bw'igihe cyerezo, ijambo ryahishwe ry'Imana a été donné à l'Église ryahawe ishengero qu'elle soit dans la vérité, kugira ngo ishengero ribe mu kuri, hanyuma ryezwe n'ukuri, kugira ngo ryezwe mu kuri, afin que nous puissions kugira ngo dushobore kubona de notre Dieu. mu maso y'Imana yacu. Celui qui a parti de la parole révélée et avec la Umuntu parole révélée bivuye ku ijambo ryahishuwe d'observer et de akora ibindi connaissance divin, ngo ntabone, ngo ntatahure impamvu intumbero y'Imana, ntiyatahuye ibyo ari byo, kandi akora atabifitiye uburenganzira, a un ministère qui ne lui a pas été confié. akora ubukozi atahawe n'Imana. Que le Seigneur puisse nous Umwami ashobore kuduhezagira twese et nous fortifier. kandi adukomeze, Et comme un père avec ses nk'uko enfants, umubyeyi hamwe n'abana biwe ashobore kutuvugisha twese mu buryo bwa kibyeyi. si nous pouvions vraiment l'entendre, iyo woba twobyumvise mu majwi yumvikana, mbega yovuga iki? quels seraient ces mots? Mbega amajambo yayo yoba ari ayahe? Peut-être commencerait-il kumbure yotangura kutubwira ne craignez pas. ati ntimutinye. Amen. Amen. Il l'a dit si souvent. yabivuze inshuro nyinshi ngo ntimutinye, Il a aussi dit kandi yaranavuze ngo ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku iherezo ry'isi. Matayo 28:20. yaravuze ngo imiryango y'ikuzimu ntizoshobora ishengero. Matayo 6:18. parce qu'elle est 13:18. kubera yuko bishingiye ku guhishurirwa kwa Yesu Kristo, uguhishurirwa kwa Mwemu ni kw'ijambo. Ijambo ishengero ry'Umwami ni igikorwa c'Imana hano ku isi. laissons-nous introduire. Reka tugishigwemo, Devenons une partie intégrante. reka tube igice gikomeye c'ishengero ry'Imana nzima. Dis-le aujourd'hui. Bivuge uyu munsi, haba mu ijwi riciye bugufi cyangwa ukabivugira hejuru mu mutima wawe Seulement ou avec tes lèvres. canke mu kanwa kawe. Bivuge, vuga uti mwami, ndagushimiye ko wamenye ukanturanya imbere yuko isi iremwa, kandi ko wantoranirije Voir ta gloire. kubona ubwiza bwawe. Amen. Et je te remercie Ndagushimira d'avoir yuko mis à part washize ku ruhande déjà dès ma venue guhera nshikano ku isi, washize ku ruhande kandi wangeneye enlevé kuzamurwa monde. mw'ino si njanwe mu ijuru. Nous quittons cette enveloppe mortelle. Tuvuye muri kino kintu gipfa, Nous avons déjà un édifice turafise inyubakwa, turafise umubiri a déjà uwo Imana yatoranije, nk'uko biri mu Bikorino ba 2:5. Uyu Mose, nubwo ibintu byose biba bidukikije, nubwo ibintu byose bidushikira, turashaka gushimira Imana uburyo bubereye. Iyo abantu bose bidoze bakidodomba igihe ibintu bigenda nabi, bakagira igihe cyo guhimbaza Imana, Imana idufashe kugira ngo tuyishimire kuri byose, kandi ishaka kubikora, ikora ibintu byose mu byo ducamo byose, kandi iyo ushobora kuduhezagira ubutunzi bwayo bw'isi. Hahimbazwe kandi rwo hejuru izina ryiwe ry'igitangaza kandi ry'ubwiza. Ubu rero ikindi kibazo, Umwami yuguruye umutima wa Lidiya. Ivyakozwe no mu 16:14 mu gace ka 2. Mbega n'uyu munsi yabikoze ku mutima wawe, muhimbaze rero, mushimire n'umutima wawe wose. Amen. Turahaguruka kugira ngo dusenge. Mwene Data araza gusenga. Data uri mu ijuru, turagushimira mu bwira bw'umutima wacu kubw'ijambo ryawe ry'ubushobozi. Mbere no mwa kino gihe c'agatondo, si amajambo y'umuntu, ariko twumvise amajambo yawe Mwami. Mwami, wavuze, watuvugishije nk'uko umubyeyi avugisha abana, kandi urashaka kudufasha Mwami mu bishika byose, mu bintu byose ibyo dushigwamwo. Mwami, turagushimira Mana yuko utuvugisha nk'uko. Mwami, urashaka kandi guhura natwe mu byo ducamo byose, kugira ngo ube icishimikizo cacu,
mwami nta kindi kintu twokora kiretse kugushimira kandi tuguhe icubahiro tugusenge mwami kuko uri gitangaza nivyo mwami igihe twari dugipfuye twishwe n'ibigabitanyo vyacu wari wamaze kutubona kandi warishe ikiguzi ku bwacu watugize bazima haleluya hahimbazwe izina ryawe ry'ubwiza turagusabira hamwe mwami n'umutima wacu wose kandi n'iminwa wacu twese mwami turagushimira kandi tuguha icubahiro ku bw'ibyo kandi ntidushaka kwibagira ibyo wadukoreye mu buryo budasanzwe mwino minsi nayo ya nyuma waratwibutse mwami mu gihe byose byari bigenda nk'ibicuritse ariko witwaretse ubwoko bwawe kandi uravugisha ubwoko bwawe mu buryo butangaje mwami inama zawe zumva ijwi ryawe kandi zizogukurikira mwami byose bizohishurwa byose bizogaragazwa ego intama zawe n'izitarizo o mwami ibintu byose biri mu mutima bizoheshogwa bibi na byiza izina ryawe ry'ubwiza rihabwa icubahiro ariko uduhe twese ubuntu niryo sengesho ryanje ryimbize uhezagire abaje bose uhezagire bene data n'abashiki banje uhezagire ubwoko bwawe bwose muri rusange no muri kino gitondo turagusaba kugira ngo uhezagire kandi ukize abashobora gukizwa ndagutakambira kandi mpimbaza izina ryawe haleluya haleluya Amen. amen.